twaje ngaha mu ntumbero yo guterera muri mu bikorwa bijyanye no kubaka stade icyo bise kwitera iteka. Muravyibuka abatari bake mu mwaka ugenda guhera twaraciye ngaha turi kumwe n'icyubahiro mukuru w'igihugu, aho yari yatumiye amashirahamwe atandukanye kugira ngo baze bagire icyo biyemeje. Twebwe natwe n'ishirahamwe ry'ubwishingizi BIC twarashikirije akajambo tuvuga yuko tuzoterera uburyo bungana n'imifuko y'isima ishika miliyoni 10. Muri iyo ntumbero twashitse ngaha kugira ngo dushitse ico twiyemeje. Akanyamuneza no kugaragaza uko mwabibonye bakiriye abakora mu ishyirahamwe rya Assurance BIC batuzaniye agatemanyi kangana nk'uko mubona. Iwacu rero akanyamuneza twongera tunabashimira ibikorwa nk'iki bakoze, ahubwo tukabasaba yuko aho bukera barose buzanira akandi. Hajya mu Kirundi bavuga ngo utongeje uba washimye. Rero twashimye twadusubiye no kongeza kugira ngo ejo hirya y'ejo aho bukera barose batuzanire. Urabona yuko n'ibikorwa bikiri byinshi. Jewe rero ari gushimira rino shirahamwe ribandanye mu byo rikora ritera imbere, ryongera ritwibuka no mu byo natwe tuko turakora.